twabonye ko ushobora gukomeza intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora ateguwe neza atabusuma canke iterabwoba ubayeho. Ushiraho urwego rw'ubutungane rwubahiriza agateka umurundi wari wese, mbere umurundi agashobora kwigenga agakora icyo ashaka yidegemvya. Mbere zijya mbere tuca tuzugurura, tuca tutangura ibiganiro kugira ngo Uburundi n'u Rwanda bisubize hamwe. Ikindi tuca dufungura abantu bose bafungiwe ubusa bazira ivyiyumviro byabo, bose bazobahukana impunzi zose nazo nyine atana kimwe kirinzi gusabwa, na cane cane abantu bose batswe imigambwe bazobisubizwa. Abifuza gushinga umugambwe bazorondera irindi zina rigasa n'umugambwe wahora. Ni ukuvuga ko abantu bose bazi ko birya imigambwe, harabirye seneri, harabirye FNL, iza MSD zafuzwe, uwo munsi nyene zoja tuzisubiza. Twiyumviriye ko dutsinze amatora zoca twihutira kunagura inzego zijejwe gucungera amahoro n'umutekano, ku buryo izo nzego zitazosubira kurangamwo amacakubiri canke se ngo zitiriwe ubwoko canke zitiriwe intara. Ni ukuvuga ko dushaka inzego zicungera umutekano z'abarundi bose mbere bafise ubumenyi bakongera bakagira ubuhinga n'uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kurangura akazi kabo. Twiyemeje gusubiza ijambo umunyagihugu akagira iteka rimukwiye kuko hatisunze ubwoko bwiwe canke amavuko yiwe canke umugambwe avamo, kandi tugashaka ko umunyagihugu yubahirizwa atawufungwa, atawangazwa canke se ngo ahohoterwe yicirwe ubusa. Twabonye ko ushobora gukomeza intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi n'amatora ateguwe neza atabusuma canke iterabwoba ubayeho. Urunani ruri bwa bose ntirwatorwa, ushiraho urwego rw'ubutungane rwubahiriza agateka umurundi wari wese, mbere umurundi agashobora kwigenga agakora icyo ashaka yidegemvya. Kandi tuzobaha uburyo bukomeye cyane hakurya umukuru w'igihugu uburyo n'inama nshingamateka. Tuzokomeza umurwi ujejwe kunywanisha no gusubizamwo abarundi kugira ngo ibyashe igihugu cacu bimenyekane neza. Kura imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu na cane cane muri kano karere duherereyemo. Mbere zijya mbere tuca tuzugurura, tuca tutangura ibiganiro kugira ngo Uburundi n'u Rwanda bisubize hamwe. Ikindi tuca twihutira gukora, tuca dufungura abantu bose bafungiwe ubusa bazira ivyiyumviro byabo, bose bazorekurwa atakirenze gusa. Ikindi tuca twihutira no gutahukana impunzi zose nazo nyine atana kimwe kirinzi gusabwa, na cane cane tuzokwihutira kuraba ingingo zihungabanya agateka kazina muntu shaka zakubasha abitorewe n'abanyagihugu. Muri iyo ntumbero amategeko yose abuza abantu, imigambwe, amashirahamwe yigenga, imenyesha amakuru n'amadini kwidegemvya azofutwa. Hazoca hashirwaho amategeko aha ububasha abanyagihugu kubugoza abo bose baba batowe hama ntibasubire kwibuka ababatowe. Tuca twihutira gusubizaho ibiro mu ntara zitandukanye by'abashinga amateka kugira ngo abanyagihugu bazibanegere. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zizosubizwa ububasha bwo kubuguza umukuru w'igihugu na leta mu gihe bahemukiye igihugu n'abenegihugu.
uja kwishikutira gushiraho amategeko abuza imirwi severe CNTB na CNDH na Ombudsman gukora ku neza y'igihugu n'abanyagihugu. Amategeko rero abuza aba iyi mirwi uko ari ine meje kuvuga, hariho amategeko ababuza gukora neza. Ayo mategeko tuzoyafuta. Abantu bose batswe imigambwe bazobisubizwa. Abifuza gushinga umugambwe bazorondera irinzi zina rigasa n'umugambwe wabona. Nukuvuga ko abantu bose bazi ko birya imigambwe, harabirye CNL, harabirye FNL, iza MSD zafuzwe, uwo munsi nyene zoja tuzisubiza. Nta mugambwe numwe uzosubira kwemererwa gushiraho ishami ry'ugwaruka batarakwiza imyaka 18. Umugambwe uzofatwa warenze kuri iyo ngingo uzoca futwa. Abana batarakwiza imyaka 18 bazokiranwa na leta n'ababyeyi babo n'abarezi abigisha mu mashuri, babije gukunda igihugu, kukigwanira no kugikingira. Inani z'imigambwe zizobaho zongere zikore igihe cyose, kuko ubuzima bw'igihugu ntibugarukira ku matora gusa. Amafaranga y'igihugu azegerezwa abanyagihugu bayacungire hafi, kuko nibo batanga ayo mahera biciye mu matagisi, amakori. Komine izoba ishingiro y'iterambere, izoronswa ubutegetsi n'uburyo bukwiye bwo kurangura imigambi y'iterambere, guha ingurane abanyagihugu canke amashirahamwe. Nimwadutora muri komine hazoshingwa ikigega cyo gushikira imigambi y'iterambere y'abakenyezi n'urwaruka ku bice bingana 30% y'amahera akoreshwa muri komine. Abagwiza tungwa n'abikorera utwabo bazokoroherezwa mu mirimo yabo ya misi yose, na cane kujyanye n'amakori, amataxi no gufata amadeni ya leta. Abanyuruza n'abasesagura itunga ry'igihugu bazofatwa nk'abasi b'igihugu, bazoba bahemukiye abanyagihugu, abo nabo bazobihanga. Hariho amakori, amataxi, ibiciro bihindagurika uko bishaka, ibyo byose bizohinduka. Mwese murabona ko amashure kabaye, amashuri rero azocaronswa uburyo bikwiye n'ibikoresho bikwiye, baronswe abarezi bashoboye koko kandi baronke agahembo kabereye. Abanyeshuri ba kaminuza bazorizwa mu kwiga. Tuja dukomeza igisata cy'ubushakashatsi kuri rw'igihugu no muri kaminuza, kuko igihugu kidafise ico gisata nta kazoza kiba gifise. Ku bijanye n'imibano, bimenye n'imico kamba, hazocakorwa ikintu bita kurondera abo bose barimo abakinyi b'umupira, abaririmbyi, abatamba, abavuza ingoma n'abandi bose bakora utundi tugenegene nko kwerekana sinema, bazokorezwa mu kurangura amabanga bajejwe. Mwahunda urunani Uburundi bwa bose amajwi, iyo migambi niyo tuzoshira mu ngiro.